bakuzi b'urugo rw'intara ya Gitega turamukije twongera tubaha ikaze mu gihe ikinyobwa c'ikiyeri kizwi kw'izina rya Nyongera akiwacu kidahuze kuja kiraboneka mu bunwero bw'intara ya Gitega umuhazi wa muramatari w'intara ya Gitega ajeje iterambere Serge Sabukunze ari kumwe n'ubujeje ubudandaji mu karere kwa Gati n'ubuseruko hamwe n'inyamiramabi mu ntara ya Gitega bafashe ikaze 70 vy'ico kinyobwa ku mutumba wa Bwoga ku mudandaza azwi kw'izina rya Fabrice ahishakiye abenegihugu twasanze aho muri ico kibanza batumejeje ko ikaze yagurishwa ibihumbi 16 mu gihe igiciro cyashinzwe na Brarudi ari ibihumbi 11 umwe wajeje gutanga ivyo binyobwa mu ruganda rwa Brarudi Igitega yashoboye gushika muri ico kibanza ndashimye kwivuga izina amenyesha ko umudandaza asanzwe yarakuwe ku rutonde rw'abaronswa ivyo binyobwa mu gihe wafashwe yemeza ko yaziranguye ku bituro vya Brarudi bisanzwe bikorera mu ntara ya Gitega Bazire ni nyine bikoranya kwandikira nisingiye none shefu baranditse na moyo amahera yasigaye ukibona kuri mu telefone gufotorera neza na Rorier mu telefone gufotorera neza Uwajeje gutanga ivyo binyobwa yaciye abeshuza amenyesha ko ico kinyobwa kitaheruka no gutangwa mu ntara ya Gitega. Ivyo binyobwa vyafashwe vyashaje bipakirwa imodoka bijanwa mu bubiko kurinda ko bizogurishwa icamunara hama amafaranga akaja mu kigega ca leta. Mwomenya ko inyamiramabi yaciye ifata icegeranyo c'ivyafashwe wafashwe nawe ashajanwa mu gasho k'inyamiramabi mu kurindira ko dossier ikorwa kugira ngo ashikirizwe ubutungane. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwongeye gusoma no gusangiza inkuru abandi.